mu ntara ya Buhumuza rero intara ya Buhumuza igizwe n'amakomine indwi. Muri ayo makomine indwi hariho amakomine atanu yose akora ku mupaka wa Tanzania, aho rero usanga abenegihugu bafise bashaka umwanya wose kuza baratwara utwo baja kudandaza muri Tanzania, hanyuma bikaba biboneka yuko bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Hanyuma turabona ko mu bujanye n'ubutare na fraude y'ubutare naho nyene twarabonye ko hariho abikika mukiza, ariko turazi neza yuko ubutare busanzwe bukorwa n'amakoperative azwi kandi yemewe n'amategeko, hanyuma kandi yasinyiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bujejwe ubutare. Niho twabonye ko hariho abikika mukiza bakagenda kugomba guca mu ryahumye ayo makoperative kugira ngo bibe, ariko turashima ko turi kumwe n'abajejwe umutekano n'igisata c'ubutungane, mbese n'abajejwe kwivuna abansi, turagerageza gukora ibishoboka twese turi hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ivyo bintu. Aho ivyabonetse byose, abafashwe abamaze gufatwa bose barashikirizwa ubutungane. Rero ivyo twafashe bitegerezwa gukorwa, twarihaye ikiringo c'ukwezi kugira ngo twese tuje hamwe dushobore kuraba ico dukore twisunze ayo mastrategie twafashe, kugira ngo muri uko kwezi tuzoheze twiyevariwe turabe aho intambwe igeze. Dusha dusanga mu byo twokora nibijanye no guhimiriza inzego nababwiye, haba mu polisi haba mu ntwaro n'abandi, kugira ngo twese dufate inzira imwe yo kurwanya fraude mu ntumbero yo kugwiza umwimbu winjira mu kigega ca leta. Intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere n'umutekano ku mpakano kanya, na jewe ndabahaye mwiriwe. Nk'uko nyakubahwa mushikiranganje abishikirije, twarakoze inama n'abajejwe igisata c'ubutungane hamwe n'abari mu gipolisi n'abajejwe intwaro, mbere twari twashizemwo n'abajejwe kwivuna abansi, kugira ngo tuyage ku kijanye n'ingene twese twogira uruhara mu kurwanya fraude yibonekeza mu bisata bitandukanye. Mu ntara ya Buhumuza rero intara ya Buhumuza igizwe n'amakomine indwi. Muri ayo makomine indwi hariho amakomine atanu yose akora ku mupaka wa Tanzania, aho rero usanga abenegihugu bafise bashaka umwanya wose kuza baratwara utwo baja kudandaza muri Tanzania, hanyuma bikaba biboneka yuko bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Twararabiye hamwe rero turi kumwe nabo nadondaguye, turabona ubwoko bwibonekeza bw'amafraude mu ntara ya Buhumuza. Hariho abatwara amafraude ku makinga, ibiharage n'ibigori ku mutwe, n'utundi usanga hari ibyo bazana bavanye Tanzania nk'utuji n'agaceri n'ibindi. Hanyuma rero turavugana ingene dushobora kubigwanya. Ikindi ubundi bwoko bwa fraude twabonye ni fraude ijanye n'ubutare. Mu ntara ya Buhumuza hariyo ubutare cyane cyane bw'inzahabu n'amakorota n'ibindi. Hanyuma kimwe cyose twagiye tugifatira ingingo n'icyo tugiye gukora. Mu bijanye n'uru rudandazwa ruciye mu kinywabi cyane cyane ibi batwara ku mutwe, twarasanze abenegihugu bariko babikora babona kumengo hariho abajejwe intwaro barasinziriye, tugaca tubona ko hakenewe ko tubahamagarira bose kwikangura kugira ngo babone yuko kurwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko ni vya twese, mu ntumbero yuko bimwe dusaba leta tubiyisaba, ariko natwe twakoze ivyo idusaba, na cane cane gutanga amakori ku mwanya no naho akenewe. Hanyuma turabona ko mu bujanye n'ubutare na fraude y'ubutare naho nyene twarabonye ko hariho abikika mukiza, ariko turazi neza yuko ubutare busanzwe bukorwa n'amakoperative azwi kandi yemewe n'amategeko, hanyuma kandi yasinyiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bujejwe ubutare. Niho twabonye ko hariho abikika mukiza bakagenda kugomba guca
mu ryahumye ayo makoperative kugira ngo bibe, ariko turashima ko turi kumwe n'abajejwe umutekano n'igisata c'ubutungane mbese n'abajejwe kwivuna abansi, turagerageza gukora ibishoboka twese turi hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ivyo bintu, aho ivyabonetse byose abafashwe abamaze gufatwa bose barashikirizwa ubutungane. Twarabonye rero ko hariho n'intambamyi zimwe zimwe zituma hariho ukwijajara kwabo bagira iyo fraude, nk'abo navuze bayitwara ku mutwe, barabona bati turavye turiko turaraba probability zo gushobora gushikana iyo fraude iyo tugiye nini, bagaca bahitamwo kugenda. Ico rero strategy twafashe ngaho niyo guhimiriza bene gihugu kugira ngo nabo bashiremwo uruhara rwabo, kuko ivyo twokora byose bene gihugu batariko baravyumva ntaco twoshikako. Guhimiriza bene gihugu kugira ngo nabo babigire ivyabo. Twarabonye kandi ko harimwo complicité y'inzego zimwe zimwe n'abene gihugu bamwe bamwe n'indongozi zimwe zimwe ku rwego rwo hasi, nabo nyene twarafashe ingingo yo kubahimiriza, haba ku bari mu nzego z'igipolisi, haba ku bari mu nzego z'intwaro, bose tubahimirize bibaye ngombwa tubahane, kuko nta kuntu umuntu ari imbere y'abandi aheza ngo acaja mu byo gukora amafuti. Hanyuma hariho kandi n'ikindi no kwita kwigira abasinda bibazwa kuri bamwe bamwe mu bari mu nzego, bigatuma abene gihugu nabo baca babona bati twigire twikorere ivyo twishakiye. Rero ivyo twafashe bitegerezwa gukorwa, twarihaye ikiringo c'ukwezi kugira ngo twese tuje hamwe dushobore kuraba ico dukore twisunze ayo mastrategy twafashe, kugira ngo muri uko kwezi tuzoheze twiyevariwe turabe aho intambwe igeze. Duca dusanga mu byo twokora nibijanye no guhimiriza inzego nababwiye, haba mu polisi haba mu ntwaro n'abandi, kugira ngo twese dufate inzira imwe yo kurwanya fraude mu ntumbero yo kugwiza umwimbu winjira mu kigega ca leta. Turasaba igipolisi ko bokomeza kugira amafuye perquisition no kugira amapatrouille kugira ngo nabo nyene ibintu ibigenda mw'ijoro canke ku mutaga bibandanye bifatwa. Turasaba kandi ko hohanwa vy'akarorero abafatanywe iyo fraude, hakaba kugira ama flagrance dossier yafashwe muri fraude ikihutirwa gukora ku buryo atamarobingi yandi ashobora kuba. Guha agaciro amakuru duhawe n'abene gihugu ayo ariyo yose tukayakorerako. Guha kandi agaciro ibikorwa bikozwe n'abagize umugwi babandi twita comité mixte de sécurité, nabo nyene ivyo bakora tukabiha agaciro, na cane cane mu kubaha agahimbaza musi. Tugasaba rero yuko abajejwe guhana bahana bagahasha, hanyuma n'abene gihugu bakamenya uwafatanywe iyo fraude canke ikindi ivyamushikiye, kugira ngo bashobore kubirandurana n'imizi. Hanyuma kandi ikindi twasanze nuko hoba gushiraho umugwi w'intara ujejwe gukurikirana ivyafashwe n'ingene vyakorewe n'ingene vyakozwe, ivyagurishijwe amafaranga akaja mu kigega ca leta bikamenyekana bikamenyeshwa bene gihugu, kugira ngo baze barabona yuko ivyo bafashe n'ivyo bakoze byose biba vyahawe agaciro, kandi bice bija kongereza muri vya bindi dusaba leta ngo nitwubakira ibi na biriya, ko arivyo biheza bikagaruka kugira uruhara. Ivyo vyafashwe bigakorwa ku mugaragaro, uwari we wese akamenya icabaye. Uwo mugwi ugasubira ugatanga raporo ku kwezi kugira ngo tuze turamenya ingene ibintu biriko biragenda, n'abene gihugu bamenyeshwe ingene biriko biragenda. Hanyuma kandi bibaye ngombwa bagafasha kwerekana n'iyindi nzira twofata kugira ngo dushobore kurwaniriza hamwe
urwo rudandazwa ruciye mu kinywazi. Ku mu ncamake ni ivyo banyakubahwa, murakoze.